kimwe narazimiye maze arantora ashira ku bitugu maze ancanye muhira nagenda gusa maze aranyambika nari umunyabyaha maze arambabarira uri ndiho manuruwera uri ndiho manuruwera uri ndiho yawe Adonai uri ndiho Jehova Shire uri ndiho mamuruwera uri ndiho mamuruwera uri ndiho yawe Adonai uri ndiho Jehova Shire. What's up people, what's up guys, bakunzi ba Menya N'ibi Media, bakunzi ba Blaze journaliste international emblématique all the way from Njizi ku Gasaka downtown to Buja Flavor. Nkuko mubona ni kwa kundi hahandi imbere ya micro murabona Ajorova New Style Rover pamoja na Nadia, abasi bashasha mu biro vya Menya N'ibi Media. Musanzwe mubamenyereye si bashasha muguno musi naho baje mu yindi suri tangaje aho bafise indirimbo nshasha bakoranye yitwa Ndiho. No musi rero nivyo tugiye kugarukako. Ajorova New Style Rover na Nadia turabahaye ikaze remo banze mwidondora abadukurikirana barazi ko mutari bashasha muga nkubonye iki kiganiro bwa mbere ashobora kwibaza atabona ibande mubanze mwidondora abadukurikirana. Oya murashobora gutangura mugabo Nadia tugutanguza. Yes, bakunzi ba Menya N'ibi Media, bakunzi ba Ajorova New Style Rover, aka akabidunga kabinonga kayitinga vegetari akaputinza amara ku mufaya, aka umukozi w'Imana, aka mukuru. Okay. Umuyobozi w'igisagara cyangozi muri entertainment. Ayo yose na yawo. Uti umuyobozi w'igisagara cyangozi muri entertainment. Yego. Mushaka ndamwiseramu. Yego. Mushaka nkamushira mu mugwa w'abakuru cyangwa abakukuru. Abantu tuzosaba reaction bitwa sikwetu. Sikwetu ni bazogira reaction kuri yo ndamushize mu makuru. Iryo jambo ryo gukukuruka turaza kurigarukako uno mwanya rero muri kumwe n'undi mwigeme mwiza shajije cyane aboneka ko ari nk'umukozi w'Imana nyene. Nadia turaguhaye ikaze widondora abakunzi bamenya N'ibi Media. Nanje yitwa Nadia. Romanticienne. Yitwa Yenai. Ibyo n'ibindi bishasha. Ni ibyo ni gishinwa. Usanzwe uri umukinyi w'amakomedi ukaba umuririmbyi kazi. Okay, kuri icyo turashaka kugira umuheruka gusora indirimbo nshasha muri kumwe na Ajorova. Mu gihe na Nadia hari hacigiye kinini tutamubona muri ibyo bintu byo kuririmba ariko akaza gukorana indirimbo mpimbazamana na Ajorova. Wowe nka wewe kugira Ajorova mukorane byagenze gute? Kugira ngo dukorane mu sanzwe twese turabakozi b'Imana dusanzwe tumenyeranye mu buzima busanzwe dukunda gospel bituma twumviye ko dushobora kujya hamwe kuko afite impano yo kuririmba nanjye nkagira impano yo kuririmba ko tubaye turi hamwe tukakorana n'ibintu dushobora kuduhuza nk'abakozi b'Imana byaba byiza gusura. Mbega indirimbo muri mwebwe babiri ni yande? Ajorova tubwire indirimbo ni featuring ni collab muri mwebwe indirimbo ni yande exactement? Indirimbo muri rusangi navuga ko ya twese ngabo kubera ko iri kuri channel ya Ajorova rusangi ni Ajorova kandi ni na General Nadia umuntu nzi ashobora bivanye na teme y'indirimbo nari ndose warabona ko ashobora kubyina neza kujya kuntu nabonye Simba yambaye n'amabaze y'abashikazi nyene umenga ari karaja muri mwemu muri muzi kabisa abatari bake bamaze kugira abantu barenga 1000 barayishimiye kandi uragera commentaire. Ni indirimbo yitwa Uri Ndiho ya Ajorova New Style Rover ushobora kubona kuri YouTube channel ya Washington 10. Ni indirimbo yitwa Uri Ndiho yahuje Ajorova na Nadia, indirimbo mpimbazamani korewe amasanamu meza cyane. Amasanamu amwe nagenda abona ko ari mwibanza
vyiratiro nzimwe cyane cyane nko mu vyegwa vy'Imana aho Nadia nabona guru kumenga rikaja mu Yeriko wamenga rikatambaye amasengesho yo kubomora impome za Yeriko yes yabitwaye neza ugerageje kuraba abo ku masanamu karaba ingene yari yambaye karaba ingene yatambye karaba nyine yirekuye muri rusange mu gutanga ubutumwa kuko ntushobora gutanga ubutumwa umwe ushobora gutanga ubutumwa ukonje utandukanye yabyitwayemo neza nibatse yuko abamaze kuyibona indirimbo ubona yuko kabisa ibyo amagisiyo Nadia yakoze mu ndirimbo ajanye n'ibyari kame maraboneka ko amenyereye byo gukina film Nadia tumumenyereye muri Burundi Media TV aramukinyi w'amafilme yari media ikomeye cyane ngaha mu gisagara cyangwa zimbega woba warabihevye canke ubu wimuriwe mu muziki kubera ko namenye cyane se natahuye ko simpano zitandukanye nabonye ko film ndayishoboye ko no gukora indirimbo navyo ndabishoboye cyo gituma byose ndabikora amakakara ndondeye muri firme urashobora kubona ndondeye no mu muziki nimbaza Imana nanye nashobora mbega inyuma imbere y'iyo ndirimbo mwakoranye na Jorova hari izindi ndirimbo woba warumaze kubonekamo canke warumaze gushira hanze oya ntazi ndabonekamo ushatse kuvuga ko Jorova ari we yakwinjije mu muziki oya sinovuga ngo niwe yanyinjijemo cyane kuko nandi sanzwe bise alcool ndetse inarenga zo basanzwe baririmba karabaye uretse gusa nyene ko ntarumva iyo mpemu indongora kuje muri studio ngazishira habona muga gusura umwanditsi mwiza romanticienne izina niryo muntu aho nyene tukiri ngaho Ajorova nawe dusanzwe tumuzi ko ari umwanditsi mwiza w'indirimbo mpimbazamana mbega Ajorova iyo ndirimbo yo kugira uyandike uyite uri Ndiho inspiration yavuye indirimbo uri Ndiho mu mwaka wa 2024 twahuye n'ibyo kubganje twahuye n'ibibi byinshi tunahura n'ibyiza bigenda bivyaniye tumaze guhura n'ibyo bibi nk'umwanditsi w'indirimbo mpimbazamana cyangwa umwanditsi w'indirimbo muri rusange zihanura cyangwa zijana n'ibihe zijana n'icyo umuntu abagezemo naciye ndabye ko hariho abantu bashatse kungira nabi bashatse nkumbure mbere ndabona yuko n'urupfu narushitsemo ariko ndiho udahinduka ndiho udahemuka ndiho ukuri umuntu ahagize arankurayo kandi anshira ahantu heza cyane gose niho rero haciye haza ikintu numva kuko Imana kubisanzwe nubwo mu ishengero duhereza ngo duhereje Imana kubisanzwe ntacyo woyiha niko guca ntora teme nkavuga ati reka ninahaza Imana mvuge ko Ndiho kugira ngo nyimba warayumvirije n'amajambo yo gushimagiza Imana ku bintu nkumbure iba yakoreye umuntu cyangwa ati kuko ari igitero cya mbivuga mana ya Yakobo ni wewe ndirimba mana ya Isaka ni wewe ndirimba nzakwambaza ndetse nkwamamaze niwe wavuze aho jenda baho so n'ibindi rero byinshi nkumbure naririmbye y'Imana yagiye irokora abantu ba kera y'Imana dusoma muri Bibiliya kuko ndavye byankure bya bintu bikomeye aho nyene ndashaka Nadia ubanza uducishirize ko mbe bavuga ama freestyle bavuga ama verse avuga erega je menyereye ibintu vya rap cyane mavura nsanga byose nabijanye muri byo gusa mbe canke bavuga chorus ni chorus turirimbire rero kaya gatrera waririmbye abantu bumve ko romanticienne neza na neza yuko nivyo kuririmba atari byo yigishwa aho nyene tukiri ngaho umunsi ego ndabizi yuko butari bwa mbere mubonanye mwari musanzwe muri abagenzi imbere yuko Nadia na Ajorova mubonana
akakubwira icifuzo c'indirimbo yiwe wewe wavyakiriye gute kugira aze kukugana akwitura akubwira ati ndakeneye ko ndirimbira chorus mu ndirimbo yanje? Je navyakiriye neza kuko bisanze ndamwemera ko abishoboye rero naciye mbona ko kumbore hari aho tuzogera cyane ko tuzoshobora gushikako navyakiriye neza cyane. Naho di Ajorova none ko tuzi ngo zihari abaririmbyi benshi abaririmvyikazi benshi baririmba indirimbo mpimbazamana kubera iki wahisemwo na Nadia kuza kumutora hariho abandi bakambwe mu muziki bari kugufatira chorus neza gusumbana na Nadia? So no kuvuga na Nadia ujya iyo umuntu mwanye igihe kinini uramwiga ingeso uramuraba kubona na Nadia wanashaka nkimubwira gukora uretse indirimbo mpimbazamana je nsanzwe nandika n'indirimbo zo mu buzima busanzwe na Nadia je novuga nameze nk'uwamweretse kubera ko bonyene nkimubwira n'ivy'indirimbo ndamubwira ati ugenda ndashaka yuko womfasha indirimbo muri chorus womfasha utuntu bene utu ikintu cyambere abanje kumbwira ati ibari y'Imana urumva bukandi ibari y'Imana taranamenya n'indirimbo yari kwisa ako kantu ko nyina kikambwira naciye mvuga ati kabisa bya bintu ntabwo nagoye hasheze yego na Nadia ni umuntu tumenyeranye kandi burya itsina n'iryo muntu uwamutaziriye romantique cyangwa romanticienne yari yamwitondeye yamwitse ingeso burya na Nadia umuhura mwibarabara rimwe na rimwe siwe na Nadia wo mu mutima ni umuntu w'urukundo d'abord ni umuntu atananitse ni umuntu ikintu akishizemo agerageza mpaka agishikanya hashaka kugishikana hariho rero abantu ukibabwira ikintu kanaka service kanaka twatashobora no kukwemerera muga ntashitse icyo yakwemereye akakwikata akagira iki na Nadia rero yakwemereye ikintu agishira mu ngiro kandi yagihakanye arakubwira impamvu na Nadia rero kubisanze urinze umwitura cyangwa urinze ugira iki ntuba wenza na gato niyo mpamvu nacaguye na Nadia nk'umuntu nyene ari romanticienne. Na Nadia wavuze yuko ufise indirimbo zirenga na album umaze kwandika mbega we indirimbo yiwawe wenyene ubwawe tuyitegejya? Numva bitaze cyane ko noja muri studio ko bisanda zitanga amashengero bakaziriye none nta kuntu ufata imwe nawo ukabwira Jorova ati yimfashe tukavyine nka kumwe twavyina kakandi kubera ko ndirimba mu midiho ibiri ndandika hip hop ndandika n'umudiho usanzwe karabaye rero byongora gusa naramutse ndavyumva ndashobora kuzobikora n'igihe runaka none duhe akapera gatoya ka hip hop Kimena razimiye mazara ntora ashira ku bitugu maze ncanye muhira nagenda gusa mazara nyambika nari umunyabyaha mazara mbabarira Jorova hano mashu mukomera none amashu yarayasangana amashu yose barayiwe kubera ko nta ushakika sama cyane uyu numukuru alegasi numukuru aho nyine ahubwo tugarutse kuri iryo jambo hari abaririmbyi benshi bo ngaho Ingozi n'aba producer baguma bidoga yuko Ajorova New Style Rover yabise abakukuruki aho harimwo bitwa Secret Pro harimwo n'uwo bitwa Gomen aho bamwe mbere uno munsi bantumye kuri Ajorova bambwira ati umudushikirire mubwire yuko umuntu yakukurutse ari umuntu ari karajya ya pasiyo Ajorova turashaka kumubaza kugira witwa umukukuruke Gomen ngize ntibe n'umu producer bitwa Secret Pro wabihereye? Yes, so nukuvuga jambo ukukuruke itangura kuri bite nitangura kuri bahamagara narinzi kandi jambo ry'icyubahiro ahubwo nsanga naguye hashetse burya nibo bampaye insiguro kandi casanga ahubwo babonye jambo bikwiranye asi kwetu twagerageje kuvugana ku rubuga rwa WhatsApp yavuze ngo umukukuruke ngo yapfuye ngo bivuga ngo kwisuka kwikurutse ngo byasitari kirakora bisanzwe bikaraba bikara umuziki w'Ingozi muri rusange niyo miziki ya profane ni wanashaka na gospel sibirenze nta miziki hari kandi uri kurara abantu banayica niba abantu biyita ngo nabakuru ngo bakoze kera muri rusange bamaze kumwisigura naciye nsanga ahubwo ngiye kugira urutonde rw'abakukuruke bavemo bise generation Nshasha
babise generation Nshasha ikore baba bakukuruke nyine baba bakukuruke bicare babisa abantu none aho mu bakukuruke waravuzemo nka Sikwetu Proto mugarukeko Sikwetu mu kiganiro twagiranye yaravuze yuko vuba agiye kungururiza muri Wasafi Record agiye gufatanya na Rise Classic gutunganya imidiho y'abaririmbyi bakomakomeye bo ngaha muri East Africa naho kabumwitwa ko ari umukukuruke mbere twizere yuko no muri liste Nshasha ugiye gushira habona y'abakukuruke Sikwetu Pro azotangura ku rutonde rwa mbere abakukuruke ivyo navyo urabivuga kwiye nukuvuga Sikwetu je yarigeze kuba nkorera indirimbo kandi aho yankorera indirimbo wanashaka yaravugwa kuko naragerageza kumwerekana kagize mugabo ngiye kuraba ndabona yuko hari hivyabura urumva ibintu byose aho gushira ibikorwa imbere amajambo nk'ivyo bya Wasafi agiyeyo je ntibyombaza byo nanjye hera wanashaka waranamusengeye naranamusengeye no amasengesho yanje yitwaritse yogera mugeza mugabo urumva n'umuntu agira mu majambo atajana n'ibikorwa nk'ivyo byo muri Wasafi tweretse igikorwa ati bugi bunashitse umushinga nawe bitajo na turamu Jonathan Taji wo muri studio El Destino ubu rero wewe si umukukuruke n'umukuru kubera wewe no radio buntu baramugomwa ati wewe ni ukwiye kuza gukora ngaha amamigisaje akomeye radio buntu ivuga igihugu cyose kubera iki ntako si mu majambo wewe nibikogwa yego abagabo rero bose ubona mu majambo ajya nibo twita abakukuru yego aho turagaruka nko kuri Gomeningizeni ni umwe mu bakambwe mu muziki w'Ingozi mbere ya no kuri Saint Valentin yarafise igikorwa gikomeye cigiteramo mu Buganda Kampala ivyo navyo kugira umwitwa umukukuruke navyo wabifatiye kuki Gomeni kubisanzwe muno mwaka wa 2014 mu bagenzi beza wa 2024 mu wa 2024 mu bagenzi beza nagize ari mu bantu nemera kandi ndanubaha wanashaka jewe oprava mu kuzana terume ry'umukukuruke sinarizanye ari gucokoza abantu narizanye ari terume ryo kubaha abantu bobo nibo bace bari insiguro Gomeni rero na Rafisi kuno navuze ngo umukuru hari yango mu Uganda ngo nayo mukanyara duhintuzenya kubera ko je barafisi kuno abantu nibo bujya hano indi mwino misi bampamagara ngo mukuru cyangwa bamukaza we mukukuru yego azina ndanagishimiye wanashaka yego Gomeni rero ngiye kuri mubwira kuri vuga yajakiriye uko narivuze kandi nta na kimwe wanashaka kubera ko aranzi ko atakibinda muzi ko cyanda mwipfuriza wewe yariroteye muri groupe gushika n'ubu ntacarambiye yego ya nidoga yaragira iki nibyo mbaza kuko ndazi yuko ntacyo dupfa ahuza yagiye mu Bugande dusezeranye imbere ya nancoreye bya n'umuntu wanje ndazi ku mashiringi ntazogenda tamaye nubwo hano nzomusigura yo kavu rero Gomeni kwisanzwe kujya se umukukuruke n'umukuru mugasi kwetu n'umukukuru wodukira ku mayange ku iyo list y'abakukuruke bo mu gisagara cyangozi muri entertainment nk'abandi bashobora gukurikira abakukuruke barahari nibeshitse ndabatondeka abitwa ba Radio bahatari ba Sikwetu abantu bitwa ba Medibit wo kugasaka kimisi n'abantu ni benshi kubisanzwe hari umutipe bita Ives niwe nemeye wewe ariko aragenda umukinyi wa comedy abagenda bakwegera muri comedy abitwa bawe na boy agenda bakwegera muri comedy kuko yarabonye asi ba number 7 nawe bajya ba number 7 nibo bonyeka no makukuruke barapfuye ntibabona aho bitwa ba Kabos Gospel bari bose sinyababona bari n'abakukuruke Renatus we Renatus ni mukuru unaririmbira Imana aho nyene tukiri ngaho ajorova inyuma y'iyo ndirimbo mwakoranye na Nadia twitege indi ndirimbo ryari ibikorwa ni byinshi tiko turabanza nkumbure ubutumwa bushike kure dufise media tuwa ku maradiyo amwe ngaha mu gisagara ku mativi online ugenda dusama challenge hirya no hino kuko indirimbo ugerageje kuyumva iri mu butumwa sanamu meza ibikorwa ni byinshi birahari mugabo turapeye kwa imana aho nyene none izindi ndirimbo twitege ko muzoba muri kumwe na Nadia cyane
boss sinokwemeza ngo tuzoba turi kumwe petete ko dushobora kuba cyangwa ntitube kumwe kubera ko nawe ni umuntu afatirwa afise ibikorwa byinshi ariko nta ngorane ibizoba urazi ko duca ku mbuga tugenda tumenyesha ku mbuga bukebuke ya mbe romanticienne izina gashwashwa ryavuye gashapu ni gashapu nari nagiye gashapu ni gashapu ufite ukuntu vyagenze kubera ko ntangura gukina filime kuvuga bavuze ati saa 4 je saa 3 n'inusu naba nashitse bavuze ati uzana impuzu zitatu nazana zitanu yego bavuze ati saa ngapi tuzoba duhejeje kurya iminota 5 tuzoba duhejeje kurya je 3 naba mpejeje kuvuga ibintu byose jewe wabikora ava ku mwanya yego ya ndashapuka mu bintu byose gashapu ari cyo bararikuye ko aho nyene turi no ku musozo w'ikiganiro ajorova turashaka kumenya mbega abandi baririmbyi bo mu gisagara cangozi baririmba amagospel turabazi ni benshi abo mwimirije kuzokorana korabo nabahe canke nta biri mu nteguro zabo abo jewe kubera ko keshi na keshi inspiration yanje byogorana ko kugira ngo dukorane n'abaririmbyi batandukanye ati gute jewe bwa mbere sindirimba indirimbo za gospel zijanye n'amadini ziba zerekeye nk'amadini kandi jewe indirimbo singira ikintu keshi nshimikiye ko ni inspiration yinza ko mu ndoto bisanzwe ni nkiyerekwa iriza ugasanga nagiye kugira yo ugiye kugira urazi ko mu masengero bafise amakode kanaka utaririmba muri korari cyangwa utameze uko biba bigoye rero jewe kuntu ndirimba nubwo uzokumva indirimbo ya gospel ibifise ibyiyumviro cyangwa umwihariko utandukanye n'uwishengero cyangwa n'uwidini rero nk'ubu muri rusangi nta n'abaririmbyi ba gospel yani ngozi novuga ngo turaza dushobora kugira aba banagiye nuko urira mu ibi nyene bya entertainment kubisanzwe byogorana kugira ngo turimbane kubera no kumenyana sanga bigoranye mugabe iyo bishitse tukamenyana tugahuza ibyimviro tukumva yuko tutegamiye kuri bya byimviro dutegwamo n'abantu ubwo twegamira kuri inspiration y'ibyo tubona byakazoza naho tugeze ibyo byoroshe rero muri rusange sinokubwira aho twimije gukorana ya aho nyene tukiri ngaho ngira ndabaza akabazo kamwe ni like topic kandi umwe wese yishura ku ruhande rwiwe uno musi turi muri vision du pays ya pays émergent 2040 na pays développé en 2060 iyo slogan ndibaza mwese nta numwe atayizi muri zera yuko iyo muziki muriko murakora izogira uruhara cyangwa contribution nk'iyibice bingahe cyangwa izo contribute gute muri mbona kazoza y'igihugu so amapare jewe sinzi yuko uze wicaye wumvise indirimbo nandika nisange sinandika indirimbo zijanye n'uno mwanya tuba turimo ahubwo nandika indirimbo za kazoza sinandika indirimbo zidapfa nandika indirimbo zidapfa sadireho yuko nshobora kwandika indirimbo no muri 2075 ukazosanga iyo ndirimbo n'umwana wawe arashobora kuyumviriza akumva ikimwigishije we urayihare nk'ibice bingahe mu mbona kazoza y'igihugu mbona kazoza ifise ibice 99% ya gashapu nawe icyo urakivuga ku iki cyo na confirme nanje numva ruko we nta point of view wa will different niyo ya Jorova office ya hamare turiko turarangiza ikiganiro nk'akajambo k'agasoni karugi mwotekera abakunzi bamenya N'ibi Media n'abakunzi ba Washington tenen nk'aka yes so abakunzi ba Menya N'ibi Media reka daboro ari abantu baza ari bashashe ndabasabe icyonda subscribe abatwara Menya N'ibi Media bashobora kubabaza ko bafise manager ugasanga manager bafise manager niwe ucako ugafata subscribe kugira ngo bino biganiro bihaca ubibone wewe uheje kwa managing n'abakunzi ba Washington tene nuko nyene bashasha baza bakora ibyo nyene bagire commentaire bitameze neza burya nibo batuma turirimba nibo batuma tugira iki kuko iyo umuntu agize commentaire arafise ikintu kinini abagukebuye rero muri rusangi ni icyo jambo nababwira gashapu naho bakunze bamenya N'ibi Media n'aba Washington tene n'aba gashapu abakunzi bamenya N'ibi kwanza mbanje gushimira umuntu wese yagize subscribe
subscribe, comment, like and share. Kundirimbo uri ndiho. Mani bahitsagire cyane. Wese ashobora kubikora. Hama mugende no kuri Menya N'ibi naho nyene. Uko mwabikoze Kundirimbo uri ndiho naho nyene mukomeze muteza imbere naho nyene. Ego kandi n'abatarashobora kugenda kuri Washington 10. Naho nyene bagende bagire subscribe, like, comment, share, hanyuma ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Twizeye ko muzobikora kubera ko mudukunda. Ndanakwizeza ko ubutumwa ntumye kwa Randiri promoter nabushikanye. Urakunda kunteranya n'abandi. Oya vraiment yaragushimiye kandi angora kwiteza ahubwo ngora kwiteza. Bakunzi ba Menya N'ibi Media, bakunzi ba Ajorova New Style Rover, bakunzi ba Nadia Gashap. Yego turabashimiye ko bamwe ariko mukurikirana kino kiganiro cyari very important, very interested. Mwese tubahamagariye gukora subscribe ku ma YouTube channel yacu ni Washington 10 Plus na Menya N'ibi Media. Ajorova. No guteranya kwa hatari no kwa sikwetu naho kicuza. Jewe arega twebwe turadufuza dukingi. Twebwe umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu nadukora. Niyo yo turondera. Asanga kino hino arabamarayika badukingi. None uri ndiho. Uri ndiho sinakubwiye. Yapfuye he. Arabaduhigiye arabashatse gutwica abagize iki nabo ndiho nabo bari buryo nibubafi ya bakunzi bacu tubahamagarira gukora subscribe ni kwa kundi hahandi urubuga n'ungwanyu ni Menya N'ibi Media na Washington 10 stay tuned kuri Menya N'ibi Media ciao ciao. Yes.